umugambi ya mbere wo mu bushinga bwinshi kandi bukomeye cyane ubwa mbere haboneka ego tudatevye rero oya ego zitatu za mbere akaba indirimbo igira gatatu mwimvira ko ari yambe ya gatatu nije ndabizi indirimbo igira gatatu kirimo ivuze nije ndabizi yitwa Burundi bwacu ngenda banga Natasha ngenda banga mashimishwa Natasha Natasha rero ararose agashimwe ka telefone y'umutonore yes ari mu bigeme bane basanzwe baririmba kandi bagiye mu mahiganwa yacu mu maherezo akurikira ni umwe mu bigeme bato amaze gukora byinshi cyane aragiye muri Sikabo wa mbere aragera muri Tanzania eka n'ibindi byinshi reka duhamagare Kidumu hariho umurepresentant wa Search for Common Ground ndayizi kuyizi cyane akaba yasanze umumenyesha makuru hadisanganiro ukaba yarogoroye urabona yuko ingena tambuka atari kwa kundi cyo kwisanganiro cyakiya gihe urabona yuko abamenyesha makuru nabo bagira icyo bavamwo n'abaririmbyi akagira icyo bavamo nkawe akaba ashikira gatuburamutse n'amasi menshi mukanya niwe baca batanga award bari kumwe na Kidumu mutiko Search for Common Ground ari yazanye association cyangwa studio Jambo ya association Jambo igace ivuka radio Isanganiro muramutse Kidumu kibuganizo kibido ni Search for Common Ground Etats-Unis yashitenga ego asigaye babiri murabona yuko uwa mbere aza kuronka écran plat nininya cyane gose ya 52 pouces iri kumwe na home video nagenda yitwariyo ndabizi ko Imana yaguhaye kera n'ubiracaguha n'ibindi biri imbere karibu okay wa kabiri umenga ivyo ndabitwara kuko ntaba ngaha Leonard niyo mungere indirimbo yitwa Ikiganza niyo yabaye iya kabiri muri Isanganiro Award indirimbo yitwa Ikiganza ya Leonard niyo mungere muca mumva yabaye ya mbere ikibande hariho abantu bazi gufata ku mutwe kwera bamwe bashaka kubona ivyanditse ngaha iyo televiziyo ndayitwara kubera mpagaze ngaha nkabivuga byose sinzi Kidumu uwa mbere bamaze kumubona gabanya volume gatoya Kidumu urumva uza gutwara iyo mwamaze kumumva ko cenda bose bahetse ntari ngaha nawe nyene vraiment mugabo yatwandikiye urepresenta uza kuba wa mbere naze ngaha amuvuga chatsi acha yakiri televiziyo n'ijya trophée Kidumu ayimwera amaboko muvuge twagiye Mbona Jean Pierre alias Kidumu kibido kibuganizo container kipime bagazenga ndaye imbere yanyu kikizo muti ni televiziyo ndatwara ni matera muratanga sawa uwa mbere rero nawe nari hanze nawe nyine ari hanze yitwa Burundi Bayi urumva iyo ni Bayi indirimbo yitwa Bayi yitwa Spokesman. Wow, Eric akaduze ndirimbo mwumva yitwa Burundi ya Spokesman. Egeri imbere mwese witwa Honda ari ya represente Spokesman azina imbere yakire trophée ya Isanganiro Award. Nubwo n'ubushimwe hariho televiziyo écran plat hakaba home cinema hakaba
na telefone y'umutonore Galaxy ikomeye rwose hamwe na Star Times. Ubu nibwo bushimwe tubamenyesha ko rwa mbere biboneka. Ibi byose muribuka Kidumu ingene mwavuze bati ibi iyo ntibabijya barabibwiye turabyumva. Wadusubiramo ntagira abantu bazora bumvisha ari umuntu abaye uwa mbere, kuko ntaguma ari uwa mbere, araba uwa mbere, uwa kabiri nawe agakora uko ashoboye aza uwa mbere, uwa gatatu nawe akazakora uko ashoboye aba uwa mbere. Urumva ni kibanza muguma mubisanyako. Kuri ivyo les artistes mugire courage, mugume mukora, mugerageze. Ibindi bihugu aba artiste bariko barakora kandi aho bigeze ngaha jewe ndanezerewe. Urugamba rurerure rwatanguye kera, mubandanye mukora itugira amahoro. Amashi menshi cyane kwa Kidumu. Kidumu c'est comment on tient là pour une photo de famille. Une photo de famille, un souvenir avec ego abafotografe baje babiri dufise bakomeye wo muri GLM Great Lakes Mix, hakaba na Pasi wacu, hakaba na Luke arashitse. Urakoze cyane.